Mwiriwe bakundwa nshuti na bene data muri hano. Aha turiko twegurira kino kibanza Imana kugira ngo tugihimbarizemwo Imana no kugira ngo tuhumvire ijambo ryayo muri iki gihe ca nyuma. Ingoro yose yeguriwe Imana ishusho n'ingero y'ingoro y'Imana, ingoro ya Yesu Kristo, ariyo ngoro ariko arubaka ava mu ntambo kuja mu yindi, uva no mu gihe uja mu kindi. Ni kandi urugero rw'ingoro iri mw'ijuru. Reka rero turabe ingoro yeguriwe Imana, ingoro yari yubatswe kandi ntihumvikanye urwamo rw'inyundo. Rero mwitegereze, yabaye inyubako idasanzwe kuko ntihumvikanye urwamo rw'inyundo, kandi kubwira umugwi w'abantu ko bokubaka ingoro hanyuma ntihumvikane urwamo rw'inyundo, kubabwira uko bavuga batoya ati buri kurarondera ikintu kitabaho, ikintu gitandukanye n'ivyo dukora, kuko twebwe dukoresha inyundo, imisumani, turakoresha imisumeno n'ivyo bindi bintu byose ivyo bikoresho, kandi navyo biravuze urwamo rwinshi. Nuko rero ntibari bafise abafundi bameze nk'uko ngaho, abafundi badahondagura inyundo n'ibintu nk'ivyo. Babizana byose babiteguye, nuko bakagenda babishira kuba vyegeranye. Reka rero turabe hano igihe umwami Salomo yegurira Imana ino ngoro. Nibuke yuko ingoro itagera ahera cane. Ziriya ngoro zubakwa mu bwoko bw'Eheburayo zitagira ahera cane ntizari kuba ari ingoro, kuko ahera cane no hari kugaragara kw'Imana. Rero turabe mu gice c'umunani, Abami ba mbere igice c'umunani, umurongo w'embere ukabandanya. Haravuga ngo maze Salomo akoranya abashingana b'Abisirayeli n'abakuru b'imiryango bose, ari bo bakuru bo mu mazu ya ba sekuruza b'Abisirayeli, bakoranira i Yerusalemu bitavye umwami kugira ngo badugane isanduku y'isezerano ry'Uhoraho bayikuye mu gisagara ca Dawidi, ariho Isiyoni. Nuko abagabo bose b'Abisirayeli bakoranira ibwami kwa Salomo mu kwezi kwa Etanimu, ariko kwezi kw'indwi, ngo bagire imisi mikuru. Nuko bakuru bose bo mu Bisirayeli baraza, abaherezi barahereza, barerura isanduku. Nuko badugana iyo sanduku y'Uhoraho n'ihema ry'ibonaniro be n'ibintu vyera vyari mw'ihema vyose. Ivyo byose abaherezi n'abarewi nibo babiduganye. Maze umwami Salomo hamwe n'ikoraniro ryose ry'Abisirayeli bari bakoraniye imbere yiwe, bahagararana nawe imbere y'iyo sanduku, batanga intama n'inka kubimazi, bitoharugwa canke ngo zimenyekane igitigiri, kuko zari isinzi. Maze abaherezi binjiza iyo sanduku y'isezerano ry'Uhoraho, bayishikana hayo haruguru mu ngoro, ariho hera cane munsi y'amababa y'abakerubi. Ni kuvuga ngo munsi y'amababa y'abakerubi b'igiti c'umwelayo, abo Salomo yari yarabaje, ari nabo bari basizwe zahabu. Bari abakerubi banini, abari bashizwe ahera ha cane, umwe muri buri ruhande. Isanduku nayo yari yashizwe hagati, kuko ivyo bishushanyo vy'abakerubi vyari bishanje amababa hejuru y'ikibanza c'iyo sanduku.
bigakingira iyo sanduku n'iminiho yayo, kandi iyo miniho yayo yari miremire, bigatuma uhagaze ahera, hafi y'ahera cyane, yashobora kubona imitwe yayo, ariko uhagaze hanze ntiyayibona, kandi niho ikiri no kugeza n'ubu. Muri iyo sanduku nta kindi cyarimwo atari bya bisate bibiri by'amabuye Mose yashiriyemwo i Horebu igihe Uhoraho yasezerana isezerano n'Abisirayeli hamwe bava mu gihugu ca Egiputa. Maze abaherezi bavuye ahera, igicu c'igipfungu cuzura mu ngoro y'Uhoraho, bituma abaherezi badashobora guhagararayo ngo bahereze ku bw'ico gicu, kuko ubwiza bw'Uhoraho bwari bwuzuye muri iyo ngoro yiwe. Imana ihezagira ubugingo bwacu kubw'ijambo ryayo, ikatwemerera kuritahura. Ikigwa cacu ni Salomon, umwana wa Dawidi, yegurira ingoro Imana. Murashobora gufata ibyicaro byanyu. Ingoro ya mbere yeguriwe Imana muvugishwa n'Imana Mose niwe yayeguriye Imana ku bw'itegeko ry'Imana. Imana yamweretse integuro y'Imana, no kuvuga ko Mose yabonye ingoro iri mu ijuru. Imana imwereka ingene azokubaka ku isi ingoro izoshushanya ingoro iri mu ijuru, kandi Imana yamweretse ibishushanyo byose yategerezwa gushira muri iryo hema, nuko imubwira n'ingene iyo ngoro azoyubaka, ko azoshirako amabati, agashiramwo impome, akayigirira n'umushinge, ndetse n'ibindi n'ibindi, hamwe n'ibintu byari kuba biri imbere muri iyo ngoro. Hanyuma Mose ubwiwe yatangiye Imana, yatanze ikimazi c'ikimasa canke c'inyana, hanyuma atanga kandi n'ikimazi c'isuguru y'impene. Kandi mwitegereze, yabijanye aho ahera ha cane, yajanye ahera ha cane amaraso y'isuguru y'impene. Turabe mu Baheburayo igice c'icenda, haratubwira hati, aha rero hari mu isezerano rya mbere rya kera, mu gice c'icenda umurongo wa 16 kabandanya, haravuga ngo, kuko aho icete c'irage kiri, hakwiye rwose yuko urupfu rw'uwaraze ruseruka. Icete c'iragi kibeshwaho n'urupfu rwonyene, kuko kitagira ikimazi uwaraze akiriho. Nico gituma isezerano rya mbere ritasezeranywe ata maraso. Mose amaze kubwira abantu bose amabwirizwa yose nk'uko byagezwe, yabira amaraso y'amashuri n'ay'impene n'amazi n'ubwoya bw'intama buzigishijwe agahama, yabira na ezobu, acucagira igitabo cy'ibyagezwe bo n'abantu bose. Arababwira ataya niyo maraso y'isezerano Imana yabagereye, kandi ihema n'imbamvu zose z'ivy'ubuherezi nabyo nuko abicucagira amaraso. Nk'uko ibyagezwe biri, ibintu ni nka byose byozwa n'amaraso, kandi hatavuye amaraso ntihaba guharirwa ivyaha. Nuko byari bibereye yuko ibigeranyo by'ivyo mu ijuru byozwa n'ivyo bimazi. Ni ukuvuga ko bijya bishushanyo byose byari biri hariya mu ngoro. Ni ukuvuga ngo ibintu byose Mose yari yakoze ngaho si bindi uretse ibishushanyo bishushanya ibintu byo mu ijuru. Cyo gituma ingoro yubatswe na Mose yashushanya ingoro yo mu ijuru, ndetse kandi yashushanya
n'ishengero ry'umwami Yesu Kristo, kuko ishengero ry'umwami Yesu Kristo ni ingoro yo mu buryo bw'impwemu. Haravuga ngo nuko byari bibereye ko ibigereranyo by'ibyo mu ijuru byozwa n'ibyo bimazi, ariko ibyo mu ijuru ubwabyo bikozwa n'ibimazi biruta ibyo. Ibintu byo mu ijuru byari kozwa n'amaraso, ariko atari amaraso y'igitungwa, ariko amaraso y'igiciro y'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Kandi nicyo gituma kuba abagize ishengero ry'umwami Yesu Kristo bava mu ijuru, bava mu buringanire bw'indwi, ubugingo bwabo buva mu buringanire bw'indwi, kandi buca ngaha ku mubumbe w'isi, aho bugira umubiri ubora upfa w'igihe gito, ndetse mu yandi majambo bwagaragaye buri mu mwonga w'igitutu c'urupfu, aho buri bugingo bw'Imana butegerezwa kugumbira ubugingo budashira, aribwo Yesu Kristo, kuko bitagenze uko bwotakaza ubugingo, bwotakaza ubuzima, bugatakaza ubugingo budashira, bugava mu bugingo budashira, bugatakaza ubugingo budashira. Ariko nk'uko habaye ikimazi c'abana b'imfura bari bari muri Egiputa, ca gihe ubwo urupfu rwari kuza ku bana b'imfura bose muri Egiputa, aho hari hari ikimazi c'umwagazi w'intama wa Pasika n'amaraso asizwe ku bishimaryango hamwe no ku nzugi z'inzu z'Abaheburayo, kugira ngo ntibapfe abana b'imfura bo mu bwoko bw'Abaheburayo, kandi kugira ngo ntihapfe abana b'imfura bo muri Isirayeli yo mu ijuru, abana b'imfura bo mu ijuru, abana b'imfura bo mu nzu y'Imana, inzu yo mu ijuru, umuryango wo mu ijuru, kugira ngo ntibapfe. Amaraso y'umwagazi w'intama wa Pasika Yesu Kristo umukiza wacu yarasesetse ku isi, kandi yarasizwe ku gishimaryango c'urugi rw'ubugingo bwacu, twebwe ku giti cacu, kugira ngo urupfu ntigwinjire mu bugingo bwacu, dushobore kubaho ibihe bidashira. Ndetse kandi no mu nzu y'Imana ariryo shengero nk'umubiri w'ibanga w'abizera, naho nyene harasizwe amaraso ya Yesu Kristo umwagazi w'intama w'Imana. Aho niho hari irembo, kandi irembo ni Yesu Kristo umukiza wacu. Aho niho hari amaraso, amaraso aturinda kugira ngo ntidupfe, kugira ngo urupfu ntirushobore gushika kuri twebwe, ariko tugume turi kumwe na Kristo, kuko uwinjira aciye muri iryo rembo, uwinjira aciye muri jewe azokizwa, niko umwami Yesu Kristo yavuze. Niwe rembo ry'umukuku w'intama, kandi umukuku w'intama ni ishengero ry'umwami Yesu Kristo, kandi kuri iryo rembo hari amaraso y'ubucunguzi, amaraso abuza ko urupfu rwinjira muri iyo nzu, kuko iyo nzu yuzuye ubugingo budashira, aribwo duhabwa na Yesu Kristo umukiza wacu. Kandi ico nico kibanza kimwe rudende gitekanye, kuba mu nzu y'Imana winjiriye mu irembo ariryo Yesu Kristo umukiza wacu, kandi uko no kuba muri Kristo, kuko Kristo ni ishengero ryiwe nyene, nk'uko agatete k'ingano iyo kabibwe nk'uko kamera, kandi kiboneka ikigaragara si agatete k'ingano, ni igiti c'ingano, kandi ico giti c'ingano ni ka gatete k'ingano kaba kahindutse igiti c'ingano kugira ngo gahunde impeke nyinshi. Kristo nawe mu gupfa ku musaba i Karuvariyo akazuka, hanyuma akaduga mu ijuru. Rero ishengero ry'umwami Yesu Kristo ni umubiri wiwe w'ibanga w'abizera, ahari kugira ngo
arondoke kugira ngo yame ingano nyinshi, abahungu n'abakobwa b'Imana benshi. Kuba we ari umwana w'Imana, ico yama ni iki? N'abahungu n'abakobwa b'Imana. Rero dushobora kubona ko iyo nzu ari umuryango w'Imana. Ntabwo ari inzu y'impome zine, ariko ni inzu y'ibiremwa abantu. Ni inzu n'umuryango, ni urubyaro, umuryango w'Imana, abakomoka ku Mana. Mbega mwamuzi yuko Imana ifise abayikomokako? Ntifise abikomokako, ariko yo ifise abayikomokako. Murabona? Ntifise ayikomoka, kuko yo si uwundi muntu wundi yayishizeho, ariko twebwe turi abakomoka kuri yo. Rero mwitegereze, urubyaro rw'Imana rwategerezwa kozwa n'amaraso y'umwami Yesu Kristo, y'ikimazi gitunganye. Nico gituma tubona ko Imana mu isezerano rya kera yashushanije mwa bya bimazi ico Imana yari kuzokora mu kuza kwa Mesiya, mu kuza kwiwe kwa mbere, apfuye ku musozi Karuvariyo. Kubera iki? Kugira ngo atweze n'amaraso yiwe yeza abahungu bose n'abakobwa b'Imana, abakomoka mu Mana bose. Rero mwitegereze, ubugingo bwacu buva ku Mana, ariko umubiri ufatika w'inyama upfa ubora, ubwo twaronkeye ku isi, twawurose biciye mu bugombe buhaswe bw'Imana. Ndetse n'impwemu y'isi nayo nyene iyo turonka igihe tuvutse tuvyawe n'abavyeyi bacu. Nico gituma umuntu akeneye ukuvuka ubwa kabiri. Kubw'ivyo rero ubugingo bw'umuntu bukeneye kuvuka ubwa kabiri, aho umuntu aronkera umubiri wa teofaniya mu buringanire bwa gatandatu, mu kwakira Kristo nk'umukiza wiwe, no koza ibyaha vyo mu maraso ya Kristo, hamwe no kuronka mpwemu yera. Bityo rero umuntu akaba yejejwe n'amaraso y'umukundwa wacu, umwami Yesu Kristo. Kandi murabe ingene ivyo Mose yakoze hariya mu ngoro, mu kumijagira amaraso y'ibimasa canke inyana canke ayisuguru y'impene, mu kumijagira amaraso ku bintu byose vyari biri ngaho, kuko haravuga ngo hanyuma y'ivyo haravuga ngo yabira amaraso y'amashuri n'ay'impene n'amazi n'ubwoya bw'intama buzigishwa gahama, yabira na ezobu, acucagira igitabo c'ivyagezwe bo n'abantu bose. Arababwira ataya niyo maraso y'isezerano Imana yabagereye, kandi ihema n'imbavu zose z'ivy'ubuherezi navyo nuko bicucagira amaraso. Nk'uko ivyagezwe biri, ibintu ni nka byose vyozwa n'amaraso, kandi hatavuye amaraso ntihaba guharirwa ivyaha. Nuko vyari bibereye kw'ibigereranyo vy'ivyo mw'ijuru. Ni ukuvuga ngo ibintu ivyo mw'ijuru vyashushanya vyari ibintu vyari biri mu ngoro canke mw'ihema ryubatswe na Mose, ndetse n'iyo ngoro nyene ubwayo. Ariko ibintu vyo mw'ijuru ubwavyo bikozwa n'ibimazi biruta ivyo, kuko Kristo atinjiye ahera cane hakozwe n'intoke nk'ikigereranyo c'aho ukuri, ariko yinjiye mw'ijuru bwaho kugira ngo none duserukire imbere y'inyonga z'Imana, kuko Kristo ni umuherezi mukuru. Kuba ari umuherezi mukuru rero atari wo mu ngoro yo ku isi, nico gituma igihe yapfa atajanye amaraso yiwe mu ngoro yari hari i Yerusalemu, ariko yajanye ahera ha cane h'ingoro y'Imana mw'ijuru. Nuko araheza aja ngaho araduserukira kugira ngo atwingingire, kugira ngo atunywanishe n'Imana. Ni ukuvuga ko ikiremwa muntu kitagira Kristo kiba carazimiye.
ikiremwa muntu kitagira Kristo ntigishobora kubaho ibihe bidashira, kibaho gusa igihe gito ngaha ku isi, hanyuma kikazociga urubanza. Kandi nimurabe bizoba. Reka dusome muri Yohana igice cya 3. Uko kuri kwa Bibiliya, umuntu wese ategerezwa gukurikira uko kuri, kandi umuntu adakurikiye uko kuri akiri ngaha ku isi, hanyuma azotegerezwa guhangana n'ingaruka zo kuba atakurikiye ngo yemere uko kuri mu gihe yari akiba ku isi. Mu gice cya 3 muri Yohana umurongo wa 14 kabandanya haravuga ngo, kandi uko Mose yamanitse inzoka mu bugaragwa, niko umwana w'umuntu akwiye kumanikwa. Igihe Mose yamanika inzoka y'umuringa mu bugaragwa ku nkoni, abantu baba bakomowe n'inzoka z'ubumara barabye inzoka y'umuringa barakira ubumara bw'izo nzoka, ntibapfa. Abantu bataziraba barapfa. Kubera iki? Kubera ko iryo nzoka y'umuringa yashushanya icaha camaze guciga urubanza, kandi n'amacari camaze guciga urubanza. Nuko rero umuntu ntiyategerezwa gupfa yishwe n'ivyaha vyiwe. Kubw'ivyo rero ubumara bw'inzoka zakomora abo bantu bwarakugwaho bukaba impfagusa. Rero iryo nzoka y'umuringa yashushanya Kristo amanitswe ku musaraba Karuvariyo, kugira ngo buri muntu wese araba Yesu Kristo akamwakira nk'umukiza wiwe, ubumara bw'icaha bukugweho bube impfagusa, nuko dushobore kubaho ibihe bidashira, kugira ngo bityo ntidupfe. Ntibibe ngombwa ko dupfa, ariko dushobore kubaho ibihe bidashira. Ariko abantu bataraba iryo nzoka y'umuringa hariya mu isezerano rya kera bategerezwa gupfa. Abantu baba bariwe canke bakomowe na zirya nzoka z'ubumara. Kandi mwibuke ko mu itongo rya Edeni, inzoka ya kera, inzoka ya hariya yakomoye ikiremwa muntu n'icaha. Ubumara bw'icaha yabwinjije mu kiremwa muntu, kandi nico gituma ikiremwa muntu gipfa, rwaba urupfu rusanzwe ndetse kandi n'urupfu rwo mu buryo bw'impwemu. Rero kugira ngo ikiremwa muntu ntigipfe ibihe bidashira, ariko gishobore kubaho ibihe bidashira, ni uguhanga amaso yacu tukayahanga Kristo, Yesu Kristo yabambwe, tukamwakira nk'umukiza wacu nk'ikimazi c'ivyaha, kugira ngo ubumara bw'icaha bukugweho, ubumara inzoka yinjije hariya mu itongo rya Edeni. Urabona, nta bundi buryo bwo kubivamwo ikiremwa muntu ngo kibivemo. Hari abantu b'abanyabwenge cyane ku isi biyumvira yuko kubw'ubwenge bwabo no kubera ko barose amapeta ahambaye cyane n'amadokiteri cyangwa impamyabushobozi zikomakomeye, biyumvira ko bafise ikintu c'ingirakamaro cyane, ariko sivyo. Umuntu agira ikintu c'ingirakamaro cyane iyo umuntu yakiriye Kristo nk'umukiza wiwe. Ico nico c'ingirakamaro cyane wewe uronka, kuko wewe uba uriko uraronka ubugingo budashira, kandi uba uriko urakuraho ubumara bw'icaha ubw'inzoka yinjeje hariya mu itongo rya Edeni. Ariko murabe, nta muntu n'umwe kubw'ubwenge bwiwe bwite canke kubw'amahera yiwe ashobora kuronka ubugingo budashira. Nta muntu n'umwe ashobora gukuraho ubumara bw'icaha bwinjijwe hariya mu itongo rya Edeni mu kiremwa muntu. Kuraba Yesu Kristo gusa umukiza wacu no kumwakira nk'umukiza wacu nivyo bikuraho ubumara bw'icaha, nuko bigakuraho n'urupfu. Kubw'ivyo rero dushobora kubaho ibihe bidashira turi kumwe na Yesu Kristo. Nubwo umubiri wacu w'inyama wopfa, nta kibazo na kimwe gihari. Kristo yarasezeranye mu gice cya 6, hanyuma turaza kubandanya mu gice cya 5. Igice cya 6 muri Yohana umurongo wa 39 na 40. Kandi aco wantumye agomba ngiki, agomba yuko umuvyeyi yampaye byose hatagira na kimwe kinzimirana, ariko ngo nze nkizure ku munsi w'iherezo. Murabona, hariho umuzuko w'abantu bose data yahaye Yesu kugira ngo abahe agakiza, kugira ngo baronke agakiza. Rero murabe ko habandanya havuga, kuko iki arico data agomba yuko ubona umwana wese akamwizera
agira ubugingo budashira, nanje nkazomuzura ku munsi w'iherezo. Ni ukuvuga ngo mu kimpumbi c'indwi niho azomuzura. Tubandanye rero dusoma hano mw'igice nyene ca gatatu twariko turasoma murongo wa 15 kabandanya. Murongo wa 15 haravuga ngo mwizera wese ntapfe rubi, ariko ahabwe ubugingo budashira. Uburyo bumwe rudende, uburyo bumwe bwo kurinda ko ubugingo bwacu buzimira buhona ni uguhanga amaso Yesu Kristo n'ikimaze ciwe cyo kumusaba Kalvariyo, tukamwakira nk'umukiza wacu, tukoze ibyaha byacu mu maraso yiwe, tukaronka na mpwemu wiwe, bityo tukaronka kuvuka bwa kabiri, kuko ubutavutse bwa kabiri ntashobora kubona ubwami bwo mw'ijuru canke ubwami bw'Imana. Ubutavyagwa n'amazi na mpwemu ntashobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Rero nta kundi kuntu ikiremwa muntu cobivamwo. Kubivamwo gusa ni ukuraba Yesu Kristo umukiza wiwe, tukamwakira nk'umukiza wacu, tukoze ibyaha byacu mu maraso ya Kristo, tukaronka na mpwemu wiwe yera. Kandi umuntu yamwakiriye, yaba umugabo canke umugore, aba ari umuntu w'umunyabwenge, aba afise ubwenge bwinshi kurusha uwundi muntu uwo ari we wese yoba afise amadogtora akomeye cyane kiremwa muntu gishobora kuronka, ariko atakiriye Kristo, kuko afise ubwenge bwo mw'ijuru, ubwenge bw'Imana, kugira ngo yakire Kristo nk'umukiza wiwe, nuko aheze akureho ubumara bw'icaha n'urupfu nago nyene rukugweho, hamwe n'urubanza rw'urupfu. Rero habandanya havuga hati, dusome kandi umurongo wa 15 ngo mwizera wese ntazapfe rubi, ariko ahabwe ubugingo budashira. Kuko urukundo Imana yakunze abari mw'isi, ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ngo mwizera wese ntazapfe rubi, ariko ahabwe ubugingo budashira. Kuko Imana itatumye umwana wayo gucira abari mw'isi urubanza, ariko ngo abari mw'isi bakizwe nawe. Umwizeye ntazotsindwa n'urubanza, ariko utamwizeye aramaze gutsindwa, kuko atizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege. Uko niko gutsindwa, kuko umuco waje mw'isi, ariko abantu bagakunda umwiza kuruta umuco, kuko ibikorwa byabo ari bibi. Kuko ukora ibibi wese yanka umuco, kandi ntaza ku muco, kugira ngo ibikorwa byiwe ntibihanwe. Ariko ukora iby'ukuri aza ku muco, kugira ngo ibikorwa byiwe biseruke ko byakorewe mu Mana. Rero murabe ingene kino gisomwa ari ciza, ari naco kiduhishurira ahari ubugingo budashira, n'ingene twokuraho ubumara bw'urupfu kugira ngo dushobore kubaho ibi bidashira. Mwibuke ko abizera Yesu Kristo ari Isirayeli yo mw'ijuru. Kuba ari Isirayeli yo mw'ijuru, mwitegereze, twamye duca mu ntambuko zitandukanye izo Isirayeli yo kw'isi yaciyemwo. Rero Isirayeli yo mw'ijuru ari ryo shengero ry'umwami Yesu Kristo, ni ingoro yo mu buryo bw'impwemu, ishushanya ingoro yubatswe na Salomon hamwe n'ingoro yubatswe na Mose. Ubu rero ntidufise ya ngoro yubakwa na Salomon, ntidufise kandi na rya hema ryubakwa na Mose, ariko turabwirwa n'icanditswe muri Zekariya igice ca Gatandatu umurongo wa 12,
mubarire utuku niko uhoraho nyiringabo agize. Ateho umuntu yitwa Shami azoshamika ahantu hiwe, kandi azokubaka urusengero rw'uhoraho. Uyu mugabo ari wavugwa hano ni Kristo, ariko ashushanwa na Zerubabeli ukomoka mu mwami Dawidi. Kuba ari Zerubabeli ukomoka mu mwami Dawidi ashushanya Kristo, umwana wa Dawidi. Kandi mu kugarurwa kwabaye hariya Yerusalemu kw'ingoro, aba ariko ashushanya inyubako y'ingoro Yesu Kristo azokubaka kubwo kurema kw'Imana. Kandi iyo ngoro Yesu Kristo azokubaka ni ishengero ryiwe, ingoro yo mu buryo bw'impwemu. Rero turabona ko haje ukuremwa kw'ivyaremwe bisha. Mwibuke ko Imana yaremye ikiremwa muntu kugira ngo ikiremwa muntu kibe ingoro y'Imana, kugira ngo Imana ibe mu kiremwa muntu, no kugira ngo igirane ikiyago n'ikiremwa muntu. Kristo rero, nk'uko Adamu ari we wa mbere umutwe w'ivyaremwe vyaguye, no kuvuga ngo ivyo vyaremwe vya kera vy'ibiremwa abantu, Adamu wa kabiri rero ari we Yesu Kristo niwe mutwe, inkomoko y'ivyo vyaremwe bisha. Mu Vyahishuwe igice ca 3:14 haratubwira ko Yesu Kristo ari inkomoko y'ivyaremwe n'Imana. Kandi uko kurema kw'Imana ni ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Ivyo vyaremwe vy'Imana ni ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Niwe mutwe, niwe nkomoko y'ivyo vyaremwe bishasha. Ni vyaremwe bisha nivyo Kristo ariko ararema. Nico gituma ibyo akora mu bugingo bw'umuntu, iyo yakiriye Kristo nk'umukiza wiwe, akoze ibyaha vyo mu maraso yiwe, akaronka na mpwemu yera, ni igikorwa c'ukurema. Kandi aronka umubiri uhoraho wa teofaniya, umubiri umeze nk'uw'abamarayika wo mu buringanire bwa gatandatu. Kandi aba yaramaze kwinjira mu bugingo budashira uwo muntu, aba yaramaze kuronka umubiri uhoraho mu buringanire bwa gatandatu. Ubugingo bw'uwo muntu buba bwararose umubiri wa teofaniya wo mu buringanire bwa gatandatu. Kandi vuba tuzoronka umubiri ufatika uhoraho uhawe ubwiza udapfa, umubiri umeze nk'umubiri wa Yesu Kristo. Kandi mu buryo bugaragara tuzokwinjira mu bugingo budashira, nuko tuzoba tumeze nk'abadapfa, atari mu bugingo bwacu gusa, kandi atari no mu mpwemu yacu ya teofaniya gusa, ariko no mu mubiri wacu uwo tuzogira. Hari wazobara umubiri uhawe ubwiza umeze nk'umubiri w'umukunzi wacu umwami Yesu Kristo. Hariho ubwoko bw'imibiri butatu: umubiri ufatika, umubiri umeze nk'abamarayika, n'umubiri uhawe ubwiza. Kandi tugiye kuronka umubiri uhawe ubwiza vuba cane. Rero kuba turabagize umubiri w'ibanga wa Kristo, no kuvuga bo mu nzu y'Imana, inzu y'Imana, umuryango w'Imana, abakomoka ku Mana, uruvyaro rw'Imana. Iyo niyo ngoro y'Imana. Iyo ngoro rero yamye ayubaka, yamye ayirema umukundwa wacu umwami Yesu Kristo, aje muri mpwemu yera uva mu ntambo kuja mu yindi, ahamagara yegeranya abatoranijwe muri buri gihe, bityo akubaka buri ntambuko y'ishengero ryiwe. Muri buri gihe arema, ico gihe agahamagara akegeranya abatoranijwe b'ico gihe, biciye mu kugaragara kwa Kristo agaragariye muri mpwemu yera mu ntumwa ya buri gihe. Bityo ikagenda irakura ingoro yo mu mpwemu ya Kristo, mu nyubako Kristo ariko aragira, ariko arubaka. Kandi turafise ahera hahwanye n'intambuko ndwe canke ibintu by'ishengero ry'abanyamahanga,
n'abamarayika ndwi ntumwa. Ku gitereko kw'amatara hashushanijwe umubiri w'ibanga wa Kristo, ibihendwi hamwe n'abamarayika ndwi ntumwa. Ariko hanyuma y'intambuko ndwi n'abamarayika ndwi ntumwa haza igihe c'ibireko bizifuruka, kandi nk'uko habaye ikibanza ahabereye buri gihe, hariho ikibanza ahashikirizwa igihe c'ibireko by'imfuruka, arico gihe c'ahera ha cane h'iyo ngoro yo mu gihugu mpwemu ya Yesu Kristo. Kandi amakuru meza kuri twebwe naya nuko ari muri Amerika Latine na Karayibe, aho Yesu Kristo ariko yubaka arema ahera ha cane h'ingoro yiwe yo mu gihugu mpwemu n'amabuye mazima n'ibiremwa abantu. Kandi we ni umwami, ni umuganwa azokubaka karema iyo ngoro y'Imana. Muri Petero wa mbere gice ca 2 umurongo wa 4 kabandanya haravuga ngo nuko mumwegere, ari we buye rifise ubugingo, ryagawe n'abantu, ariko ku Mana ryaratoranijwe, riri n'igiciro. Namwe mwubakwe nk'amabuye afise ubugingo, kugira ngo mube inzu mu buryo bw'impwemu, mugire ibango ry'ubuherezi ryera, ngo mutange ibimazi mu buryo bw'impwemu bishimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo. Kuko mu byanditswe harimwo aya majambo ngo raba ndashira Isiyoni ibuye rigumye imfuruka ryatoranijwe, riri n'igiciro, kandi uryizera ntazomaramazwa. Nuko mwebwe abizera ni mwebwe mwagerewe ico giciro. Ariko kuba nka kwizera, ngo ibuye abubatsi bagaye niryo ryahindutse irigumya imfuruka, n'ibuye ritsitaza n'urutare rugwisha, kuko batsitara ku ijambo ry'Imana bataryumvira, kandi nico bashiriweho. Ariko mweho muri ubwoko bwatoranijwe, mukoranije kuba abami n'abaherezi, muri hanga ryera, abantu bashiriweho kuba inyego yiharije, kugira ngo mukwize ishimwe ry'yabahamagaye, ikabakura mu mwiza ikabashitsa mu muco wayo utangaje. Rero murabe ico turi imbere y'Imana, kandi murabe igituma twarahamagawe, duhamagagwa na Kristo muri iki gihe c'iherezo, kugira ngo tube abo mu nzu y'Imana, tugire igice c'inzu y'Imana, iyo nzu yo mu buryo bw'impwemu, umuryango wo mw'ijuru, umuryango w'Imana, abakomoka ku Mana, ari ingoro yo mu buryo bw'impwemu, aho Imana muri mpwemu yigaragariza. Kandi uwo muryango, iyo nzu iriko irubakwa uva mu ntambuko uja mu yindi. Ubu rero hagezweho intambuko yo kuremwa kubakwa kw'iyo nzu, intambuko yahera ha cane. Kandi ikibanza ni Amerika Latine na Karayibe, nico gituma hahamagagwa hakegeranwa abatoranijwe b'Abanyamerika Latine na Karayibe muri iki gihe c'iherezo. Kandi nubwo baba baragiye mu bindi bihugu, aho naho ubutumwa buzobashikako. Kandi niharangira ukubakwa kw'iyo nzu, ukuremwa kw'iyo nzu, uwo muryango wo mw'ijuru, nuko rero hazoza ukwegurira Imana iyo nzu. Kandi Kristo umwami akomoka mu mwami Dawidi, niwe azokwigaragaza yegurira Imana iyo nzu, kugira ngo Imana yibemwo muri mpwemu yera mu mwuzuro wose. Hari navyo kandi twabwiwe na mutagatifu Pawulo mu gwete yandikiye Abanyefeso gice ca 2 mirongo 19 kugeza kwa 22 havuga ngo nuko ntimukira abashitsi n'akavantara, ariko musangiye ubwoko n'abera, murabo mu ngoro y'Imana. Mwamuzi ico bisobanura kuba ugize umuryango w'Imana? Ivyo bisobanura kuba umuhungu canke umukobwa w'Imana, kandi ivyo bisobanura yuko namba ari umwami, nuko natwe turi abana b'umwami, umwami w'abami hamwe n'uganza abaganza. Kandi mu yandi majambo twegukira, reka tubivuge, turabo mu muryango wa cami wo mw'ijuru,
umuryango wa cami wo mu ijuru no ku isi. Kandi ibyo bisobanura yuko inganji y'isanzure iyo riva rikagera ko iri mu maboko y'Imana hamwe n'abo mu muryango wayo. Gwaruka, iyo mukunze umwizera hanyuma mukubakana, wewe uba warose umwamikazi, umukobwa w'umwami wo mu ijuru. Namwe nkumi, namwe mwarose umwami, umwana w'umwami wo mu ijuru. Kandi niko bamunganje imyaka 1000, tuzotahura neza cyane icyo bisobanura kuronka umusore, kuronka umwamikazi, hamwe n'inkumi kuronka umwami, kuko tuzoba turi nk'abami n'abaherezi mu nganji y'imyaka 1000. Rero mwitegereze, turi abagize umuryango w'Imana. Muri uwo muryango wa cami dufise amaraso ya Kristo. Bivugwa yuko abantu b'umuryango wa cami bafise amaraso y'ubururu. Bavyita uko nubwo amaraso buri gihe yama asa n'agahama, ariko nk'umugani bakoresha ako gacamugani. Twebwe dufise amaraso ya Yesu Kristo, umukiza wacu. Mu yandi majambo, turaba mu muryango wa cami wo mu ijuru. Ni gute twoba bami tutaraba mu muryango wa cami? Murabona? Nuko rero kuba turi aba Kristo no kuba twaravutse tuvyawe na Kristo tukavukira mu nzu y'Imana, mu muryango w'Imana, turi abakomoka ku Mana. Mu yandi majambo, turabaragwa b'Imana n'abaraganwa na Yesu Kristo, umukiza wacu. Kubw'ivyo rero, kuba turabaragwa, we yatugize abami n'abaherezi, yatwogeje n'amaraso yiwe y'igiciro, yaducunguje amaraso yiwe, aduhindurira Imana yacu abami n'abaherezi. Kandi mu nganje y'imyaka 1000 tuzoba turiko tuganzanije nawe. Kandi mu nganje y'imyaka 1000 ubwami bw'ino si buzoba ubw'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo hamwe n'ubw'ihanga ryiwe, kuko ubwami buzohabwa ihanga ryera. Kandi ihanga ryera, ihanga ry'abera, ni ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Rero tubandanye dusoma hano, haravuga ngo murabo umuryango w'Imana, kuko mwubatswe ku mabuye y'itanguriro, ariyo ntumwa n'abavugishwa n'Imana. Kristo Yesu ari we yeregumye imfuruka. Muri we ingoro yose, murabona, ni ingoro, ariko ingoro ya kimuntu, ingoro igizwe n'abagize ishengero rya Yesu Kristo. Muri we ingoro yose yubatswe neza, irakura ngo ibe urusengero rwera mu mwami wacu. Iyo ni ingoro yo mu buryo bw'impwemu. Muri we namwe murubakanwa kugira ngo muheshwe na mpwemu kuba ingoro Imana ibamwo, kugira ngo Imana ibe muri twebwe muri mpwemu yera mu mwuzuro wose. Mu kuvuka bwa kabiri twakiriye Kristo umukiza wacu, tukoze ibyaha byacu mu maraso yiwe, tukaronka na mpwemu wiwe, twarose umushuzo wa mpwemu. Kandi ciyongera, tuzoronka ku munsi wa nyuma umwuzuro wa mpwemu. Mu guhindurwa, nuko rero tuzogira imigabane ibiri: umushuzo, hari umubiri wa teofaniya, hanyuma umubiri ufatika. Bityo tuzogira umubiri wa teofaniya mu burenganire bwa gatandatu, hamwe n'umubiri ufatika uhoraho ubwiza umeze nk'umubiri wa Yesu Kristo. Bityo tuzogira ishusho na kameremere by'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Nuko rero tuzoheza tumubone umubiri wiwe uhawe ubwiza. Uko niko rero ingoro y'umuhemu ya Kristo izokwegurirwa Imana. Kandi nk'uko yaje mu ihema ryubatswe na Mose kuzura inzu, ukugaragara ko Imana ko kuzura iyo nzu, nk'uko kandi na Salomo yeguriye ingoro Imana,
nuko ca gicu kikuzura iyo nzu yose, ukugaragara kw'Imana ni nako n'umwuzuro w'Imana uzokwinjira mu ishengero rya Yesu Kristo, kandi tuzogira ishengero ryarazwe mu mwuzuro n'abana biwe bose bari mu mibiri ihoraho, ahazoba hari ukugaragara kw'Imana mu mwuzuro wose. Kristo rero ku munsi wa nyuma azokwegurira Imana iyo nzu ariryo shengero ryiwe, kugira ngo Imana ibe muri mpwemu yera mu mwuzuro wose, haba mu ntumwa yo ku munsi wa nyuma ndetse no mu batoranijwe bo ku munsi wa nyuma, ndetse no mu ntumwa zo mu bihe bitandukanye, hamwe kandi no mu bagize ishengero mu bihe bitandukanye. Bityo hazoba ingoro y'inkwemu, ishengero ryuzuye umwuzuro w'Imana, bafise imibiri ihoraho. Iyo niyo ngoro y'Imana, ihema ry'Imana, iry'Imana izobamwo mu mwuzuro wose. Inyubako y'ihema Mose yeguriye Imana hamwe n'inyubako y'ingoro Salomo yeguriye Imana, ndetse na buri ngoro yose yegurirwa Imana, ishushanya ingoro y'inkwemu izokwegurirwa Imana, ari nayo vuba izokwegurira Imana, kugira ngo Imana ibe muri mpwemu yera mu mwuzuro wose. Ariko Kristo n'ubu aracubaka iyo ngoro, kandi ageze ahera ha cane, kandi nihinjira uwa nyuma batoranijwe n'Imana ahera ha cane muri ico gice c'ingoro y'inkwemu, arico gihe c'ibirego by'imfuruka, hazoba huzuye hakwiye iyo nyubako, hanyuma izokwegurirwa Imana kugira ngo Imana ibemwo mu mwuzuro wose, kandi Imana izokwigaragaza mu mwuzuro wose mu ishengero ryiwe, mu ishengero ryayo. Twese tuzogira umubiri uhoraho kandi uhawe ubwiza. Rero turabonye ico bisobanura kwegurira ingoro Imana. Ariko zino ngoro zo ku isi n'ibishushanyo, ni ukuvuga ngo zishushanya ibyo Imana izokora, hamwe n'uko kwegurira Imana kw'izo ngoro. Ese kino kibanza coba ic'umugisha ku bahungu bose n'abakobwa b'Imana, kandi Imana ngaha ivugane neza neza n'ubugingo bwa buri muntu wese azoshobora kumva ijambo riva muri iki kibanza. Kandi si Imana yobandanya yongera abantu benshi umubiri wayo w'ibanga wabizera, kandi bandanya izana abantu benshi muri iki kibanza kugira ngo bakorere Imana kandi bumve n'ijambo ryayo. Mu izina rihoraho ry'Umwami Yesu Kristo, amen kandi amen. Murakoze cyane kuba mwateze amatwi, mubikunze bakunzi, inshuti na bene data, muri hano mwumva iki cigwa cacu, Salomo umwana wa Dawidi yegurira ingoro Imana. Rero umwana wa Dawidi Kristo niwe azokwegurira Imana ingoro nshasha, ariryo shengero ryiwe.